Bakunzi bacu bakunzi ba B-Info Plus kanogenda baha ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba ho mu kanya gaheze mu kiganiro twaduheje kwashikiriza twe twabwiye ko tugira tubahe amakuru cyane ku biriko birabera ku mirongo y'urugamba turaza guherana neza na neza muri territoire ya Karehe aho Wazalendo yakoze operation ikomeye cyane ndetse yahistanye ingabo zitari nke zuno muhari w'inyeshamba za M23 ibi turaje tubigaruke ko makuru yiramvuye ndetse dufise n'amafoto y'imirambo yabo basirikare ku bantu baba bayakeneye barashobora kutwandikira kuri izo nimero wana kuri screen hama tukayabaha 5/5 tuvuye ngaho turaja mu bindi bice bigize ubuseruko bwa Kongo ndetse twabonye umukozi w'Imana novuga ko ari umukozi w'Imana ni muri Sange neza muri Sange umukozi w'Imana yavuze amajambo akomeye cyane ayerekeza kuri President Paul Kagame umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho yashoboye kumuvuga ko ibintu byinshi nyamba ari byo birateye ubwoba mbwa nyamba atari byo twobifata yuko ari nk'inkuru kandi twenza murabizi rero simba ndume by the way mandi kumwe n'umusisanguzi kugira ngo abashe kutubwira ivyinshi bigiye bitandukanye ariko imbere yuko ndamuhakaze reka manze shimire cyane wewe wese udukurikirana aho herereye hose haba mu ndi canke hanze y'igihugu umwe wese ahari mu mpande zine zigizisi yumve yuko tumuramukije cyane rero kamikaze umusanguzi wacu bana umusisanguzi reka ndakuramutse ndaguhe n'ikaze makino kiganiro cacu. Asante sana bwana journaliste. Nanje ndagushimiye. Ego. Kumpa ikaze. Reka ndamutse abadukurikirana aho bari hose. Yes. Mu mpinga itandukanye y'isi ndazi ko hose bahari. Nicyo ndabaha n'ikaze muri kino kiganiro tugiye kuganiramo. Yes. Bwana journaliste. Reka mpere kuri bino uhereje ko Juyu yise ngo numuvugishwa Magote. Bon, kera mu bitabo bya Ndabyimana twarabona ahantu abakozi b'Imana abantu Imana yemera ishingira n'intahe baja ku rugamba wanashaka nizo ngamba ugasanga n'Imana yanaziteguye kandi bagatsinda ariko iyo bigeze ku bakongomani rero bicika ugwenya kubera ko abakongomani ibintu byose babishiramwo ubufariseri uravye ingene umukozi w'Imana kajya ka video kantwengeje gose yarafise ibitabo byeranda mugabo abatebihigo barafise amakarashinikov abatebihigo bari bitwaje ngo avuga yuko ngo Imana ngo niwe yahagurukije kugira ngo aje guheza intambara ya M23 n'intumwa ngo n'intumwa aheze intambara ya M23 ngo na President Paul Kagame yitanguje ngo niwazo murasa urusasi rwo mu mutwe y'intambara yari n'umutama urumva rero ko ari ibintu navuga ko biri mu gwenya kuko ubundi ibikorwa nk'ibi Khayirman Imana bayamutumye ntabwo yakagomba kubishira azarani abishire ku mugaragaro nk'uko kubera ko nkamwe bitoshika bwa mbere azubatakaje credibility kuba kirisubiwe urumva kuba mwemeye bacovuga ati kumva ibyo yavuga byose ibyo yahanura byose byari binyoma ibi ni bintu uzi neza ko wavuganye n'Imana cyane gose ariyo yagutumye ngo bivuge canke subikore ntubitangaza ntuje kumatangaza amakuru nibanga ryawe n'Imana wewe urabikora hamaze kubikora ukavuga uti burya Imana niyo yari yarantumye gukora ibi nibi narabishikije mugabo nk'uyu yaraje ngo mimi njo na Bimagote ngo Mungu amenituma nifanye hivi na hivi bidakunze bica bigenda gute bamufata nk'umubezi yes so reka twibandanirize mu journaliste abakongomani c'est vrai hariho abakongomani bakora ibintu muri kujya kwiyemera kwabo bimutuma ko ibintu byinshi akavuga ati namaze kwiyemera namaze kwivuga nkamwe ntobikora nose bareka basi nimanda bita ko amafaranga menshi ndabikore ahubwo azopfuma hasiga ubuzima voilà mugabo rero haro nabandi abakongomani bamwe kwitapa gusa ibyo bashoboye akarima ariko bashira imbere ntugana karorero izi ntambaze ko turakurikirana batangura kubwira yuko atafoto atacabaye atafoto ntacabaye kandi iyo umuwazalendo ndakoze operation acavuga ati ni mimi general fulani wa Wazalendo urumva so ibi mugabo kungabuzi ubundi ntabyo turabona urashika no kuri FRDC ibi ntabyo tukize tubona mugabo kuri bano bawaza ngo mimi general fulani minde ni metawara nini na nini so
so reka twibandanize rero kuri operation novuga ikomeye cyane yabaye muri Karehe territoire ya Karehe inyuma y'igihe tutumva ibiri ku rubuga rw'intambara kwatakana. Yes. Muri territoire ya Karehe bona journaliste ku bantu babona carte neza iri hajya hejuru uranuvuye za Kavumu karengana hiryo ku ushika muri territoire ya Karehe. Ubwo territoire ya Karehe ni direction vers le nord. Aba wazarendo rero bo muri Minova n'ahantu bita Bunyakiriziraro. Hari amazina muri Kongo kugira yasubiremo no kuba wafunguye kabisa abarayiringara ndibaza niringara iri sinabazi kariringara sinzi uri mu rwari rwo kabisa mugabo aba bo muri Kivu benshi nta ringara bakunze gukoresha benshi bakoresha igiswahili na zandi mizabo ziyobeye bavuga ukamenga ko baratukana so aba bawazerando rero bakoze ikintu gihambaye cyane bakoze ikintu novuga canditswe no mu bitabo bitandukanye amakuru twari twarose mu gatondo bona journaliste batubwiye yuko aba M23 bafashe urugendo kuvuga bagaragaye buri imodoka byinshi basa nk'abantu bagiye ahantu kugaba ibitero mugabo ntitwamenye ni hehe bari bagiye kugaba ibitero ntitwamenye ni bande bari bagiye guhangana nabo kuko yazi ko Uvira umengo basika bayiraba nk'ibwishwa Uvira kabisa bayibonye babona ko ari bwishwa ntibanarabayo ntibakinarangamiye ico niko kiri so mugabo rero twagiye gusanga izi modoka nyinshi z'uyu muhari M23 zari zirekeje muri Karehe aho rero baciye basanga abawazarendo barikanuye kabisa uburaho yavuze ngo amadominika bari bamaze badakora amaraso ngo babateye kwishavu kabisa ingene babikoze abawazarendo basa n'abashatse gutega ambiskade zijya modoka mugabo ntibyakunze hari imodoka zimwe zarenganye bashaka kurasa zari zisigaye inyuma aba ba M23 baba babibonye baca bari ya leta batangura kurasana barasanye kabisa biteye ubwoba bona journaliste amakuru dufise naziya foto wabonye ben ni foto zinateye n'ubwoba ku buryo abenegigo muri Kongo ubu iwabo kubona ikiziga nibisanzwe kabisa kandi naba ba M23 novuga ko bishwe urupfu runateye n'isoni n'agahinda n'umubabaro runamara maje d'ailleurs urabona kwicwa uri umusirikare nimwe mufise ibyo ico ako gace katubite kandi bafise kijya gihugu kuko baramaze gushaka kucita igihugu ca Kivu newe bafise kijya gihugu ca Kivu umusirikare akahagwa akamara kwibarabara amasaha arenga 4-5 abenegihugu barengana batera kagere bibandaniriza urumva ko bwana journaliste ibintu abawazendo bakoze harimo n'agasuzuguro karenze nukuvuga babishe batako bongera barabasuzugura ikindi kintu rero cagiye kumenyekana bwana journaliste kuri operation yabaye aba bawazarendo nuvuga ko umugani wa wundi amasasu y'abasigaye agenda agaragaza n'ishavu bafise urumva abarimo n'inzigo kweri barasha ba M23 nuko baratatana abari bashitse ruguru byanse ko bamanuka kuza ku intervena abarefo biranga ko baduga ku intervena nukuvuga bari hagati nibo babonye amahano babarashe bimwe bibi barabica bimwe biteye ubwoba ibi rero abawazarendo byabahaye ibindi bigwanisho bishasha nta wuzi nimba bari bahagaritse intambara ko ateguranisho bari bafise mugabo makuru dufise nuko abawazarendo bashoboye kurekipera amamunition atandukanye bashoboye kurekipera inko nyinshi so ibindi twoshobora kuvuga kubw'intuzenya kubw'iyo operation abawazarendo bo bavuga bati twebwe abawazarendo twaramaze gufata ndavite decision kamaze gufata ingingo umuwazarendo wese azogwa muri Kivu yes ivyo bariko bari hararanga ngo bagomba baritangaze ngo Kivu yabaye
igihugu cigenga ngo bamaze gufata ngo ibice byose bitire strategique ngo biki abazendo baraheba rero ngo ati nubwo leta ya Kongo irongo na president Felix Tshisekedi itogira ikintu ibafashije ngo umuwazarendo wa nyuma zogwa muri Kivu ntibashobora kwemera yuko burya butaka bw'abase n'abasekuruza butwagwa n'abanyamahanga yes hari ikindi kintu rero bwa journaliste bagarutse ko gisa nko gucura intimba je mbere kino kintu nta nico nari nigeze ntenaho konti abawazarendo basana baprogramye yuko buriya M23 yatangiye gukora ibyo bita genocide uziko bajya abantu bose bariko baregeranizwa muri Goma n'ahandi hatandukanye kugira ngo babatware mu gisirikare arabo mu bwoko bumwe iki ntaco nari bwigerejewe menya canke mbona kuko sinigeze ndanacibazaho kuko nibaza ko aba ico bakeneye gusera abasirikare arabasoda nibaza ko bafata abantu abari bo bose mugabo ku butumwa naronse uyu munsi abawazendo bavuze ngo bajya abantu bose bariko barafatwa nabo mu bwoko bw'abahutu ngo rero ngo biraboneka neza ko ariho nyabwoko bateguye gukora mu buryo buri bakoresheje ubwenge bwo hejuru ku buryo umuntu atabishize mu bwenge adashobora kubimenya so iki kintu rero bona journaliste bagifatiye ko mu gusaba president Chilombo yuko yobahereza ibigwanisho kuko ngo bimaze kuboneka ko iyi M23 yipanze kabisa kandi bari determine ngo kandi ni FRDC ikaba itariko iragwana atani cizere cyuko bazokwisubira ko ngo bashobore kuba bogaba ibitero cyangwa se baje kugwanya M23 bo bavuze bati twebwe na turokonese nk'abasirikare adoheza ibigwanisho ibindi abyirekere twebwe tuzomenya ico twikorera ibi rero bica biza gusa na bimwe twavuga mu kiganiro twakoze kare urabona Chilombo 11 umusivile mugabe ibintu ariko arakora n'ibintu biyobeye bari mu biganiro bari mu processes y'ibiganiro kugira ngo barabe ko botora inzira biciye mu kuganira amahoro aboneke mugabo malgré que bari mu biganiro hari ikintu ambaje karenda kwazana nakindi nawe ntuhakinyishuye mugabo ngomba ndakongera ko kandi kantu gatoya malgré que bari mu biganiro Chilombo ntiyagarikije kugura ibigwanisho yagumya gora ibigwanisho akomeza kugura ibigwanisho kandi bikomeye ariko kubikoresha naco n'ikindi oya hejuru yo kugura ibigwanisho arafise ingabo ziriko ziramenyerezwa na MONUSCO nukuvuga arafise abasirikare bashasha batarimwo ajya amaraso yaba Laurent Nkunda yaba Desire Kabila n'aba ba Kagame arafise abajene kabisa bashasha bariko baramenyerezwa ibya gisirikare n'iyi MONUSCO umuntu uraca yibaza kubera iki aguma gura ibigwanisho kandi ari mu biganiro byo guhagarika intambara ibaze vrai kubera iki aguma aforoma ingabo kandi ari mu biganiro byo guhagarika intambara canke nawe naga systeme kugira ngo bamurindire aha rero ni bya bindi umwana atari wawe yimba guhisha ivu yaba M23 ntiriko irashaka kwerekana amafasi sinzi no kivuga ntiriko irashaka kwerekana neza na neza intumbero bafise usibye ko zimwe zimaze kugaragara yaba n'uyu Chilombo wewe aracira kamira no kuvuga aramira ntumenye n'ikintu na kimwe ariko araniyumvira ibi rero ni ibintu novuga bihambaye cyane gose byerekana yuko iyi ntambara itari kirahera vuba uko biri kose iyi ntambara ntiriko irahera vuba bose bariko barahishanya M23 ikomeje kugira amarecrutement kandi ari forcé uyu nawe Chilombo nawe amarecrutement n'amaformation militaire urabona ko abikomeje abawazarendo niko kuko nubwo bidoga yuko atabikoresho bya gisirikare bariko barahabwa mugabo bari ku rubuga rw'intambara kandi bobo ikivi barakirembeje mugabo kandi baguma bakira n'abandi bagwanyi bashasha bivuze ngo rero
impera n'imperuka umugani wa wundi ngitabyaye inyana izovyara ishuri kabisa. Bwana Musesanguzi, imbere ko turangiza ikiganiro nkundire gato manzi ndagusubize neza muri territoire ya Karehe aho ari kuratubwira yuko Wazalendo yakoreye ishano canke operation karahabutaka. Wavuze neza yuko hari imiramba rikiragaragara cyane ku mabarabara, abantu birenganira baraba isazi zidumako atakintu M23 irakora kugira ngo yanure imirambo yayo. Urashobora kutubwira abasirikare ba M23 bo bakomerekeye cange no ku ruhande rwa Wazalendo kuko nta rugamba rwijana? Bon, icambere ahabwo yanyibukije buriya iyi operation yabereye mu gace bita Katasomo niho byabereye. Hama kumenya aba M23 bahasize ubuzima ubu bisigaye bigoye cyane bwana journaliste, nawe uramaze kubona yuko aba Wazalendo dusa nabahukanye nabo nibakitwikoza tubasaba makuru kuyaduha n'ikibazo ibigoye ikigoye ho ifoto ho numuzi wibuye. Urumva ko nabo baratanguye kujya ku murongo basigaye bafite discipline bagenderako, kandi iki ni ikintu cya mbere gihambaye umuntu yo bashimira. Iri ntambwe gihambaye cyane gose kuko ubwa mbere ibintu byose bifata nk'imikino. Uriho batangiye kubona yuko ari abasirikare kandi donc n'abakozi bagomba kugira n'amabanga y'akazi. Rero kumenya ngo M23 yatakaje ngo zingana uku nobambeshe mugabo igihari nuko hapfuye ingabo zitari haguye abatari bake, usibye ko nagiye foto zirekana abantu bake mugabo urabona ko ari prise imwe gusa abantu barengana yabaye bwiyibe biraboneka ko yafotowe n'umuntu atavyitanguriye exactement. Mugabo igihari kizwi byanavuze no kumbuga nyinshi, usibye ko twego dufise amakuru sur twiherewe n'abawazalendo bakoze mu operation hatakaye M23 yatakaje ingabo zitari nke. Ku ruhande rw'abawazalendo naho nta nkuru nimwe naronse mu wazalendo yo bayahasize ubuzima, kubera ko usibye ko abawazalendo ariho bateze umutego. Aba M23 bari bagiye kubatera, abawazalendo nabo baca baza kubategera umutego mu nzira y'ahantu batibaza yuko boba bari. Hari iki nico cyatumye aba M23 batakaza cyane gose. Abawazalendo nabo ku ruhande rwabo mu by'ukuri sinobesha ngo hapfuye abaca nkakomeretsa aba iyo nkuru ntayo nigeze ndonka. Bwana Musesanguzi, reka ndagushimire cyane kwa kino kiganiro cyiza duhaye. Hama ku bakeneye amafoto barashobora kutwandikira kugira ngo tuyabarose. Abari mu magroupe WhatsApp bo barabizi yuko twama tubibakorera, ariko nyamba nawe utaraja mushobora kutwandikira kuri nimero khobana kuri screen hama tukagushira muri groupe atakibazo na kimwe. Hama reka ntangore shimira cyane Musesanguzi wewe yakoze uko ashoboye kugira ngo ino nkuru ayiduhitohoje neza. Yes, bwana journaliste, sinifuza ko tuzoza turangiza ikiganiro tutavuze kuri Uvira. Sinabyipfuza. Urabona kuvejo hatangiye gusohoka amafoto n'intare niki hasohotse n'amadrapo muri Uvira, idarapo rya Kivu. Ivyo tuzikora ku kiganiro mu nyuma, shaka tuvuge Uvira gusa. Uvira hasohotse amafoto y'intare berekana ngo nimba ari imbwebwe za Sarambwe ntabyo nzi ngo zigomba kwinjira muri Uvira, mugabo urazi ko bita intare. Ibintu nk'ivyo ngo hariho ngo ama strategy mashasha baronse. Numvise n'ibihuha ngo bagomba bazana amashari dokomba ibintu nk'ivyo. Journaliste n'abadukurikirana nashaka ndababwire yuko Uvira nibayifate nk'ikindi gihugu. Uvira nibayifate nk'ikindi gihugu kiri mu kindi gihugu. Yes, kuko urabye ingabo zaguye muri Uvira. Hano kwibutsa yuko intambara bisa niyatanguriye muri Kaziba. Kuko razi za Minova na Sake za Goma zandi nta ntambara zigize zihaba. Urabye rero kuva kijya gihe Kaziba ya mbere aho n'indege zije gutora imirambo y'abasirikare b'u Rwanda bahapfiriye bafise amapeti ya colonel hejuru n'ibindi, ukaraba abaguye za Katogota, ukaraba abaguye mu Minembwe, za Rucuru, za Rugezi n'ahandi. Aba bari bakwiye gucuka ku gisagara ca Uvira. Uvira irugaye, nkunda kubivuga ndakibona sindagifata. Uvira irugaye ku buryo mbere
za ngabo bita ngo ni speciale bamwe bava muri bya bihugu urabona ko bobo babazimije umunsi umwe barashe umunsi umwe ntibase no kuvuga bajya abasuye inyuma bagenda bavuga ngo Uvira irinzwe n'amadayimoni kuko bongo barabyumse no mu mawudu batandukanye igihe babarase muri Katogota bavuga ngo twabona ngo impene zo ziko ziraturasa ngo twabona intama nazo ziturasa inkoko ariko barabeshe bashobora kuba ari byo babonye none mbe batabonye abantu babarasa bo bakabona izo mpene n'ibiki urumva rero bo bemeza ngo Uvira irinzwe n'amadayimoni rero ni reka je ndabahanura nibafatanye kana amadayimoni bumve kana amadayimoni bahagiye nyine abishuye mu madayimoni ibyo abadayimoni nabyo barabizi so reka rero turangize mu journaliste kanshimira abadukurikiranye nawe ndagushimire ku mwanya wa ntije nizere ko tuza kongera mu biganiro byo hanyuma canke bidakunze tosubira ku munsi w'ejo nkuko abivuze umusanguzi ibiganiro si bike ni byinshi ku mirongo y'urugamba atariko bikunze turongera ariko bidakunze naho ntituzoba tubahevye tuzongera ku munsi w'ejo reka renshi mire cyane wewe muntu wese dukurikiranye ndanagutumira cyane kwama ukurikirana ibiganiro bya BIenfo narijya duske tubona mutuzanira ayandi makuru mukuye handi bigatuma biducanga kuko amakuru mudio bitandukanye cyane nayo tubaha ariko navyo biradufasha kugira ngo tubakorera amatohoza meza yizewe kandi ndagushimire cyane nizere yuko bandanye ugira ibihe vyiza bye bye.